abafana avuga ngo Nsoro ngo ntakiduha ngo film d'action bisobanuka rero abamenyereje ama action kuva kuri rega Nsoro nico bakumenyeyeko Trigger of Rage kuva kuri zirya za Nsoro the hero aho n'izindi nyambara umuco n'iki ndavyibuka neza gusa je amafilm menga n'umuco mu mwije zirya zose nabona ari film d'action sinzi je ico ciyumviro cyo kuza muri Feruje ugasanga ariko bakwitana amakofe mu bisanzwe Grand Frère yaragiye kutugarukanira burya je niwe yampaye inspiration nayo kuri we baravuze ngo filme z'urukundo je nta batanga film oya tuzice gute bijyane n'ibikino by'abamugishani ninde muzindi sivyo ko habaye mo development jiwe nko kugira ngo menye Ubushinwa no kwera Jackie Chan yego kugira ngo menye Amerika cyabaye kubera Rambo kugira ngo menye Thailand cyabaye kubera Batonijo kuva mu buto je numvise ijambo filme swate ni filme ni wakugwana canke ni filme Rusoro ubu je sinzi n'ibyo basigaye bakina bikinira ibintu by'inkuru rero twebwe kina filme d'action filme z'ifusi yego nizo filme nabonye zoshobora gufasha igihugu kikamenyekana bivanye n'ukuntu tubona ibindi bihugu mera nka filme ejo mbwiye filme ndaza kuvuga ngo ahantu hose aza kubona ko habyutse ikibazo baragikemuza ingume canke urusasa Katubaramutse cyane mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana Burundi aho muri hose nibaza kumeze neza nongera nshimira abantu badahengeshanya kubana natwe batwandikira message bagiye atandukanye baduca inbox baduhanura mwemwe n'ibindi nshimira abantu bari mu Burundi na cyane cyane imbere ya byose ubu system hari nyo kubanza gushimira abadukurikirana ko Burundi na cyane cyane ko ntabanicaye mba ndikunda barondera abajene babagiye batandukanye muri mu Burundi na cyane cyane kugira ngo dushobore kumenya abanyempano dufise mu Burundi mbe bangana gute cyangwa se babikora gute ku mazina niyo Senga Revisi nko bisanzwe kuri Burundi imbere yacu nzanye imikangara ku yindi ncuro ntabwo ari incuro ya mbere kandi sine ya kabiri nibaza ko ari kenshi cyane tumaze kuvugana ibintu bigiye bitandukanye reka tubakire muri rusange baca bidondora abari kwadukurikirana kuri Burundi naho bamwe babazi ariko n'umuco mwiza n'umuco w'ikirundi kubanza kwidondora muri rusange abantu baba bagomba kudukurikirana turabakiriye cyane muce mugirwa ko mwidondora bari kwadukurikirana muri rusange ya hello guys abakunzi ba Burundi ndetse n'abakunzi ba New Gang Films muri rusange uyu mubona ni Irankunda Clovis aka Saliki aka Saliki ya kubera ko ako kazina gamta ya ko na kazina ko wizi ya nkoresha narakise kubwa kanya harandi amazina niswe n'abavyeyi ko rumva bikaze none nta kuntu umuntu yoba hatagira ka aka ya birashoboka ariko ni nako kazina kaba kabangukira buri muntu abavyeyi barakazi canke niwe wenyine cyane gose barakazi ndabavye niko baguhamagara ya murakoze cyane ndabaramukije cyane mwese abakunzi ba Burundi nizere ko mwese meze neza ku mazina ni Nasibu Anasi Asifiwe si incuro ya mbere nje ngaha kuri Burundi si niya kabiri nko yabivuze ndibaza turi kumwe n'ubwo hari igihe kirekire tutabonana yego ndagenda kubaza uri umurundi nyene je ndi umurundi yego katandika umana numvise mwo basaba imana hari amazina nkayo nyene abavyeyi babisa abana ngira ntuba wagibagiye oya ntage nibagiye amazina yanje nawe nyene ntaririko yuko oya nta yandika umana je mfise izina ryanje niryo nyene usije yuko nk'iryo nahereye ko mwumvise nkajya Nasibu Anas ni izina nakiriye bivanye n'ibintu byo kwizera murabona yuko ndi Muislamu ariko sinavutse ndi Muislamu nkaba naravutse nitwa Jeremy Asifiwe ariko bivanye no kwizera kwanje nisemwo kwitwa Nasibu Anas Asifiwe ariko murumva n'ubundi nta vyandika umana nta vyanahimana nta vyandi w'Imana birimo ego tukiri aho nyene uvuze ngo ntiwavutse uri Umuislamu oya abavyeyi bawe n'aba Islamu canke niwe wenyene uri Umuislamu mu muryango oya saba Islamu nje nyene
Cyakenze gutega mutaba kumenga umuntu afata idini ry'abavyeyi. Oya, umuntu afata idini ry'abavyeyi. Umuntu wese afise guhitamwo kwiwe kandi abavyeyi nabo nyene baba basanzwe babizi yuko umuntu wese azobazwa ukwiwe. Ego. Ariko ko hari imiryango iyo umuntu ahinduye idini bahakwa kumuca mu miryango. Abo ndibaza baba bafise ukwemera kwabo, ariko jewe nibaza yuko muhiri wacu turafise liberté totale yo gusengera aho ushaka. Ego, kubera yuko mu bisanzwe ngaho umuntu arakuze. Ni navyo vyiza. Arakuze abafise ubwenge bwo guhitamwo ico ashikeneye ku bacu. Ego, si vyiza ko umuvyeyi imbere yohatiriza umwana wiwe kuja aha canke hariya. Ego. Murakoze cyane. Ego. Biti bakunzi ba Ale Burundi, nizeye ko bameze neza. Uno munsi muri kumwe na Sostene Ayub muri New Gang Films. Mu kazina k'ubusitari kiwanje ni Jaguar the Fighter. None uduzina tw'ubusitari erega nije nafise izina nako je sindi umusitari ntaco. Ako kazina wewe wiyitwa ku busitari. Hariho abantu biyita amazina n'abandi babona ibikorwa bakabita izina. Sinzi we karako wiyise canke wakiswe n'ibikorwa. Je ako kazina nakise. Ariko kugira ndakite vyatsuwe n'abantu. Bivanye n'ibikorwa twari dusanzwe dukora byo kina filime. Ariko ukuntu usanga umuntu akunda kumubwira ati wewe urakunda kubishavuye. Kandi ugasanga n'amarore bampa n'amarore nyine y'abantu barakaye. Ndakaye. Abantu barabizi abakurikirana barabizi. Rero nanje icyo naciye nkora naravye nagiye mu bikoko. Naravye mu bikoko narabikoko coba gikunda gukara cyane. Ndakaye. Ataburofa ukizanye kica kigushishima. Muhuye gica kica. Cyasanga ni Jaguar. Yego. Nanje yo cyankoresha kazina cyanitwa Jaguar the Fighter. Yego. Ubu rero umva ari sawa ku kazina ni fresh. Yego kweli. Yego. Hariho filime tuko turaraba iwanyu. Ariko hariho n'iyindi mwatanguye gukina ubwa mbere muri New Gang Films. We warayikinyemo iya mbere? Je filime ya mbere nayikiyemo. Uvuga filime zose twakinye muri New Gang Films nazibonetsemo. Kuko jewe atanganye na team. Namwe ukivyibuka team yanyu imaze igihe kingana gute? Team iramaze hafi umwaka n'inusu. Umwaka n'inusu. Ntabwo urenga? Oya. Umwaka n'inusu? Mugihagaze mugikomeye atanu mwaravamo? Twebwe no kuvuga ivyo birashika muri team, ariko twe nk'utubona ngaha n'abandi bakiya dufise. Abo twayitaye no gusanga ari abantu usanga byagiye birabananira. Usanga badutaye bivanye n'ibibazo baba bagiye bahura nabyo. Ariko nyine iyo utanga ikintu uriyemeza ingorane zigushikira ukagwana. Aho twebwe twariyemeje turagwana kugeza n'uno munsi. Twariyemeje igikorwa dufise cyo kina filime twaciyemeje. Twariyemeje ingorane zose twashobora guhura nazo. Yego. Ikibazo rero gica kiza ni kwitwa kari nk'icya mbere mu buto bwawe. Ni igiki wakunda cyane gusumba ibindi byose? Kino kibazo si irya mbere mukimajije. Nkuko mwavuze ati bano basore si irya mbere baje ngaha. Mushize mwarakitubajije cyo twakibwiye abafana bacu. Cyo kintu nakunda si kimwe. Nakunda football na filime. Filime nizo nicyo kintu cya mbere cyaza imbere y'uwanje. Ko warashaka usanga n'abavyeyi basangura bivye jana kubera filime ukaja kuraba muri sare. Rero filime nicyo kintu cya mbere shira imbere yanje, ibintu nakunda nkiri mutoya. Ubu rero uriko urakora filime mwa kino gihe nko ku giti cyawe ushaka kugeza he filime y'Uburundi? Kuco kibazo kuba ndiko ndakora d'abord icambere na mbere murabona ko jewe ntabwo nagiye mu mareresi. Filime dukina barazizi ni filime z'ingwano. Amafilime y'amaction. No kugira ngo ndazijemwo namanje ndiyumvira vuga ati mbe hano mu Burundi
filime z'ingwano zigeze hehe zikinwa gute. Ninga ntarizo twifitiye. Nibaza ko ari mwe mwenyene. Ndavyibaza kubera ko bansoro nabo bagiye ngaho badukinira Nsoro de Hero baca barabiheba nta handi hantu turasubira kubibona atari muri timu yayo. Rero ivyo byaramfashije guhitamo. Urabona ko n'abansoro ubu je sinzi n'ivyo basigaye bakina bikinira ibintu by'inkuru rero twebwe ukina filime d'action filime z'ibipfusi. Yego nizo filime nabonye zoshobora gufasha igihugu kikamenyekana bivanye n'ukuntu tubona ibindi bihugu byateye imbere mu bijanye n'ifilime z'inkuru z'ibipfusi. Ikibazo gikurikira ndacerekeza hariya ku Muislamu. Ikibazo rero mfite we rero sinigwa ndakubaza n'ibintu byinshi burya handa kubaza ikibazo nk'ibibazo bikeya gusa. Yego two turaba filime zo muri Amerika z'ama action turabona bakina cyane ibintu by'ingwana ariko tukabona Amerika bakatubwira ngo abana b'Abanyamerika aba FBI n'abandi hakaba hariho filime basanisha n'intambara baba barigeze kugwana ariko bakatwereka ko Abanyamerika batsinze. Ariko nshaka kumenya kubera iki mu Burundi izi filime tokwitwa z'igihugu nka kurya kw'Abanyamerika canke nka kurya kw'Abahindi bakina umuco cyane w'igihugu cabo. Kubera iki mu Burundi namwe mutaragera ku ntambwe yo kwiyumvira ushobora gukina ibintu biri mu muco cyane w'igihugu. Icyo cyumviro twarakigize turabifise mbere no muri gahunda hamwe Imana birishoboza ikaduha ubushobozi bwo gushobora kugera kure cyane tugashikira inzego tukadisaba ubwo bufasha. Ibyo turabifise muri gahunda aho bikipfira ni kubera yuko Uburundi urabona ntituratera imbere cyane mbere biranagoye yuko ushobora no gutumbera mu nzego ukavuga ati jewe nshaka mu ntize ibigwanisho kugira ngo nkine nisunga inkuru kanaka umwambaro n'ibindi imyambaro ibigwanisho nyene ibintu byose n'ibibanza kubera yuko murabona ibibanza byo gukiniramo amareresi asanzwe bitandukanye n'ibyo gukiniramo amareresi ajya y'intambara. Kubera nkajya turashobora kuvuga ruti mbo abarundi baragiye kugwanira muri Somali baratsinda cyangwa baragiye kugwanira kugarura amahoro mu gihugu kanaka. Ibyo twoshobora kubikina ariko kugira ngo twerekane ishusho y'igihugu ya vrai twaje dukenera ijya myambaro y'igihugu cyangwa tugakenera ibyo bigwanisho by'igihugu imiduga imyambaro y'ibigwanisho bicira umuriro ibibanza usanga intuzenya amahanga y'igihugu arangurirwamwo basi nubwo turonka bijya nyine mugabo tukaronka bigomba gusa nabyo cyangwa bakatwemerera ko dushobora kubisanisha na bijya bakabaha nka ntari house. Yego oya twaturengeje basi bakadukiza nk'ikambi imwe basi muziri ngaha mu gihugu bagafuma dutiza nk'iyo imwe ntoyi muri zo tukayifashisha petete n'imiduga imwe bakayidutiza tukifa mbere bibaye ngombwa n'inzego bakadushigikira akavuga ati iyi ni iterambere ry'igihugu ikadufashe no gwaruka tubatize ibikoresho canke tubatize n'abari mu nzego bamwe z'umutekano baje kubafasha kubera yuko ibintu bya gisirikare barabizi yuko biba bisaba novuga imyimenyerezo amaformation nabikenewe kugira ngo mugire ibintu biboneka neza naho y'Amerika niyo mpamvu usanga bakina ibintu ukasanga twaze mu mutwe ko ari ibyo. Nyambarambo agiye muri Vietnam akagwana ni ukuvuga leta yamushigikiye bamutije ibigwanisho bamutije indege bamutije amamodoka amablende imyambaro ayimutije n'ibigwanisho byose kugira ngo agende kupresenta igihugu cyabo. Rero natwe nibaza yuko bibaye ngombwa n'igihe wasanga ino video cyangwa icyo kiganiro kirageze imbere ugasanga nk'umukuru w'igihugu arakibonye bamenye yuko natwe dufise akarangamutima ko gupresenta igihugu mu yandi makungu kubera ko filime burya si ukunezereza abantu gusa iratuma n'ayandi makungu ashobora kumenya icyo gihugu kubera ko jewe nko kugira ngo menye Ubushinwa no kubera Jackie Chan kugira ngo menye Amerika cyabaye kubera Rambo kugira ngo menye Thailand cyabaye kubera Batonijo. Rero urumva natwe mu Burundi
mu Burundi baduhaye ubwo bubasha bakadufata mu mugongo urabona icambere na mbere ibijanye n'ubuzima bwo kubaho niba butworoheye usanga uburyo ari buke n'igihugu cenyewe kirakenye usanga rero bigoye twebwe dushobora kwivoronta tugakora ifilime ziba zivuga ku nkuru z'igihugu ariko ivyo nizera yuko mu mbona kazoza tuzotinda tukabishika ko Imana niyahadushitsa ego mwavuze ko mwageze kuvyumvira ariko mu Burundi ibintu biroroshe murashobora kwandika ikete mukajya adresa ku mushefu runaka mukarishana muri sekretariya yiwe hama igihete bakari mushigikiriza nk'ico je nibaza ko mugikoze nibaza ko mwokwishurwa ko bishoboka canke bidashoboka kuko icambere kimwe burya hakenerwa nk'ibintu nka bibiri gusa hakenerwa sponsor ku rwego rw'igihugu hagakenerwa n'ibintu vya autorisation y'imyambaro barashobora kuvuga ati rero ntabwo twobaha imyambaro ariko tugomba tubashoneshereze izindi mpuzu zigomba kumera nk'uku ariko ntimukoreshe iz'igihugu kompletema kugira ngo bibe bitandukanye cyane abantu ntibave bibaza ko ari abasirikare ntibabe bibaza ko ari ibyahe icyo kirumvikana kiratahuritse. Ikindi kibazo ku muntu hagati ibi bintu dukina canke mwe mukina ubusanga biragoye kandi bisaba umwanya munini kugira utegure filme d'action biratandukanye na bya bindi by'inkunda ajya madrama biratandukanye cyane kubera iki mwe mwahisemwo kumva umenga mwoguma mukina izi filme d'action cyane gusumba izindi filme z'inkunda ubundi jiyo mbwi ijambo filme kuva mu buto je numvise ijambo filme swate ni filme niwo kugwana canke ni filme rusoro ibi mwameje kuvuga zivuga kuri histoire z'ibihugu example nk'aba abanyamerika canke abashinwa n'abanyakunze kwabikina kunzanira baruvuze ngo filme z'urukundo je nta zifata nka filme oya tuzice gute bijyane n'ibikino abamugishani ninde muzindi sivyo ko habaye mo development kurenga karimba ariko icyo nemera nka filme ejo mbwiye filme ndaza kuvuga ngo ahantu hose aza kubona ko habyutse ikibazo baragikemuza ingumbe cyangwa urusasa twebwe rero wabivuze filme d'action ni ikintu kiba kigoye gutegura kubera ko haruhande y'umwanditsi kwa kwandika script harabaho n'undi mwanya wo gutegura komba kugira ngo ndetse nazijya komba nubwo tuzitegura haba harimo n'uburyo bwo kunezereza abakunzi ba filme ku bantu tuba twakuze tubona tujya kuriha amafaranga yo kuraba udusobanuye twa Nyamerika abashinwa abanyatayilande abanyakorea n'abandi bagiye batandukanye biranahimbaye kumva ngo kuri afishe bamanitse y'amafilme azakwerekanwa kuri ore y'umunsi hariko filme z'abarundi amavuze filme z'abarundi ni ya filme ihera filme irimo action naho nabone yuko impano natwe mu Burundi zihari kuko deja kuba dukina filme d'action suko novuga ngo turi abahanga cyane mu bijyanye n'imigwanire hari abandi badutanguriye mu bijyanye no kugwana bigisha ibijyanye na martial artist ariko harimo n'uburyo bwo kwerekana yuko martial artist ino mu Burundi wacu natwe ihari so gupresenta filme gusaga ngo tunezereza abantu no gupresenta ikijyanye n'imigwanire ko naha kugataka k'u Burundi bihari navyo biba birimo twebwe rero umunsi sindi vuga ngo koza kuba duhindura brush ngo tuve mu filme d'action tuje guhangana na Fanny Ravine aba ba Berindo wawe ba Lionel n'abandi oya twebwe ubundi na action kubera ko bavuga no mu buzima busanzwe se ibintu tuvuga ngo tubiteguriraho mu buzima busanzwe dusanzwe dukina ibijyanye n'imikino yo kugwanira vuga ama branche nka za boxing taekwondo n'indi mikino itandukanye za taekwondo karate n'ibindi amwunganiye gatoyi jewe ikintu novuga kuri filme d'action novuga yuko je ahanini inzo nokwita nka filme ko zijya zindi jewe mugani wawe novuga ko ari nka nindi nka zijya kubera zijya filme z'inkundo niki nubwo bokina audio bakayiguha woyumviriza kandi ukanezerwa urumva rero biratandukanye ijya novuga ko atari nka sinzi erega ndaguciriyemo na ninde burya ruguru erega ni kwiradi ruguru batumva ko ndoto bagiye kwiradi nta bintu byo kuvuga ngo barinde kwira kandi bijya mu bisanzwe bijya ni ibintu nibaza ko ari nka namarese bakwiye kuranka abantu babigeme kubera usanga ibintu
cyo kurwana umengo baba babitinya ariko nabo nyene batanguye batanguye nabo nyene kuva muri nuvuga kujijuka barabona yuko filime d'action nazo nyene abakobwa basigaye bazikunda. Rero filime d'action tuzito ko ari filime zikuze bo je novuga ko inka zo filime nyene basiwewe kubanze nibaza nawe ushobora kubura amafilime uramaze kubona amafilime y'abanyamerika y'inkundo nka basi nkizi nyene nkizi drama zino usanga bapfa imicumbisho aya ntaza ndabona ko nukuvuga usa filime zitwara n'ama budget nini kandi usanga ziza n'amafaranga menshi swati ni filime d'action zitwara uburyo bwinshi canke zirya filime usanga bakinye bisunze ibintu byabaye urana nka zirya twovuga za Titanic zirya ni ibintu baba bakinye bisunze ibyabaye ivyo rero natwe urumva ntibisa no n'ibi byo ngaho iwacu usanga bapfa imicumbisho ngo nyina bukwe ngo amahishano ngo urumva amuteye inda ngo bamwirukanye ngo atwarinde iwabo ivyo nibaza ivyo je navyumva kera mu bintu bita nyambari agashi navyumva mu gashi nkiri mutoya rero nibaza ko filime vraiment ni filime d'action niyo twije novuga ko nita filime kandi twebwe sukuvuga ngo twebwe hari abantu benshi bakunze kumbwira ngo none uko izo filime za action ngo zitebangu kandi ngo channel yanyu ngo ikaba kiri hasi ngo nta kuntu mwoza muravanga mugashishamo ngo guzi inkundo ngo zinyine ngo nabandi bakabakunda ngo rega ngo abantu buri benshi ngo usanga baraba ngo filime ngo bagikundira zirya zinkundo ngo byo kugora ntibabikunda no twebwe nta filime z'inkundo tuko turakina oya kandi umenye yuko umufana bamumenyereza ikintu kuko deja nk'ubu je mpora numva utuntu tutujambo afana avuga ngo soro ngo ntakiduha ngo filime d'action bisobanuka rero abamenyereje ama action kuva kuri rega soro nico bakumenyeyeko Trigger of Rage kuva kuri zirya za Soro the Hero aho n'izindi nyambara umuco n'iki ndasindavyibuka neza gusa je amafilime menga n'umuco mu mwije zirya zose nabona ari filime d'action sinzi je ico ciyumviro cyo kuza muri feruje ugasanga bariko bakwitana amakofe je sinzi ico ciyumviro iyo bagikuye bapfa umukobwa mu bisanzwe grand frère yarapiye kutugarukanira burya je niwe yampaye inspiration nayo kuri we ariko rero urumva nayinzi yuko nyine ariwe yogumye ubumenyi bwinshi nzanaburahura kuri we arakwiye kwikubita agashi akagaruka akatwereka neza ingene bikorwa arabizi kandi arabizi cyane mugabo sinzi impamvu atashaka kubikora jewe nibaza ko ibi bintu filime mu Burundi turatera imbere ku buryo wovuga ngo bikukuramo inoti kandi turatera imbere cyane ku buryo wovuga amafilime ngo akura ngo nakazi ngo uzakuramo inoti twe tubikora nko kugira ngo tunezeze abarundi bacu naye handi ho nta mahera arimwo ndibaza n'abandi barabizi nibi by'imiziki ndaza babitanguye amafaranga baronka ndibaza nako barayaronka ubu kubera biko yatera imbere donc babitanguye akarimba bakajana ku iradiyo bikaba biraheze kugira ngo gusa banezereze abarundi bumve yuko YouTube zitaraza yego rero natwe turakwiye kuguma muri uwo murongo nyene twebwe hazogira igihe natwe bamwe bose bahora akunda amakarashika bavuga ati karatabanje tuze kureba ingene bakurana amenyo naho ugasanga za zindi z'inkundo amadrama barayibagiye twebwe rero nka New Gang Films turabasezeranye yuko atabiganiro byo tubicisha ibiganiro mu bikeneye famille bina zobibaha nyene ubikunde bahambere bazobibaha ba Lionel bazobibaha mugabo muri New Gang Films niyo muzosangamo action filime d'action ego wewe ukifise mikro ngaho ijambo rikiri gwawe uno musi hariho filime duvuye nk'izi za babere bashobora gukina bakavuga ati turafise aga sequence action umuntu arashobora kubiyambaza mukamuha ko kandi voilà ampamagaye akavuga ati ngo muri action vraiment nogena mfise no muri ariko ni filime y'urukundo ni filime ariko harimo akantu kamwe yego ega natwebwe mugiye kora ama story yacu haba harimo urukundo mugabo mu rukundo tukavuga ruti reka tunezereze twebwe urumva hanini ni action mugabo action ifise iyo yavuye nuko twe natwe ntusukuvuga ngo drama ntituzikina ni hariho movie biri dramatic iri action movie and dramatic donc ibirimo action ikaba irimo nizo drama zindi ziba ahandi kuko no mu miryango no mu kibano
abantu barashwana gusa twe duca dushiramo gushwana by'ikizungu para guca mufatana mu mazosi y'iki gushwana biri seri kana byakapfuye mugabo ingubu kuyinda pana bwana nk'imboregwa twebwe rero nico dushaka natwe drama turazikina ndibaza abaravye nka filme twakinye za Lost Kid za Redemption Road ndibaza ivyo barabibonye yego je nibaza ko ari wewe ushobora n'ubundi kongera kubaza ikindi kibazo abantu baze kuntunga bo tuko turaraba filme kwa Ntuzenya kwa Reminais canke se kwa Basami to turabona ifilme muri BMT kwa ba Mede bariko barazita amazina tukumva imva ya Mwihoro tukumva ba Diridiri tukumva Mucutsu Mumpe ibindi agatsirikwa ntigahere tukumva atari kirundi coroshe tukumva ari kirundi menga gisa nk'icakera ariko mwebwe tugarutse iwanyu twumva ari ibintu by'icongereza ibi bintu bisigura abantu gutega mwene data bo twebwe impamvu dukunda gushiramo icongereza twizera yuko kwanza objective dufise si yuko filime zacu zoba ari z'abarundi gusa twebwe dushaka kuduza ibendera ry'igihugu cy'u Burundi yandi makungu swati abatanzania barabe filime zacu abaganda barabe filime zacu abanyarwanda bo turahuje ururimi ntaco Kenya no n'ahandi hose ndetse kontinent abandi hose bumve abari hose babashobore kumva cyo twavuze rero ntisinzi ko kwitwa filime yawe ngo agatsirikwa ntigahere umuzungu gacu mubwira ngo narayo filime canke umuntu umutanzania n'ikirundi kimugora kuvuga bashamubwira ngo narabe iyo filime nibaza yuko byo nagira nivyo vyiza kugira ngo umuntu acabaza ati iki kintu gisigura iki arakibaza mugabo twe turashaka ko turapresenta tumanze tubakwege kwanza tumanze batwiyumvemo inifo bazoba bamaze kutwiyumvamwo twamaze kubabona ko tubafise tuzabona tubabwira ati mbo Burundi bwacu filime yitwa Burundi bwacu bashaka bati none Burundi bwacu gisobanura iki heze tubabwire muri rwa bumva mugabo ni bimwe bavuga ngo nyamba mu kubajyanga igikwavu ngumanza gucagaza sinzi icyo ari cyo donc numva tumanze tubiyegereze bamanze bavyumvemwo babone ko turababo hama tubatemwo mu filime mu wanashaka tugire ayo matitre baba bumva ko twokora mugabo je ndibuka ko kuva na kera je namwe ndabana amafilime yo muri Tanzania mbona afise amatitre ari mu Congereza abakanumba nabona izitwa Unfortunately Love nkabona izitwa ngo ni Oprah Hot Sunday urumva nyene nagiye ndabibonera ngaho kandi usanga zidakunzwe muri Tanzania gusa usanga n'abandi bazikunze aba Nigeria baca bumva yuko bakumva bari motive no kuziraba mugabo filime iri mu Kirundi n'akantu k'icongereza kagiye ko ngo kamumotive nta na subtitles ziri ko ngo asome ngo basi ngo yumve ko muravuga usanga nyinshi ziguma ngaha mu Burundi kandi mu Burundi turabizi neza ko taratera imbere mu bintu bya filime kandi dushaka ko zigira no hanze natwe niyo mpamvu twebwe filime zacu usanga ama titles nubwo utavuga mu Cyongereza cyinshi usanga mugabo basi title ziri mu Cyongereza kuko n'abahinde barabikora ugasanga bavuga igihinde mugabo titre ngo hero umva ngo wo umva nuko hariya kumpera hariya ntago twakwibagiye mutanga rero mumaze umwaka urenga muri ko murakora nibaza ko muri mu gukwiza nk'imyaka nk'ibiri mu Burundi tumenyereye batubwira ngo twakuze ariko n'ubu biriko birahinduka twakuze batubwira ngo kirazira ngo gukora ikintu atamahera uronka ariko mwe mumaze umwaka urenga muri ko murakora kandi tuko turaraba ibintu vya YouTube mu Burundi kugira winjiza amahera ashobora guhemba abantu nkuko nabonye mu ngana nkuko nabonye mufata umwanya muri ko murakora ama repetition muri ko muragerageza kugira ngo abarundi mubahe ibintu bimeze neza shaka kumenya none mwebwe izo mbaraga muzikura zo kumara umwaka wose muri ko murakora kandi mushiramwe n'amahera yanyu bose murakoze twe twababwiye ibintu twajemo twagera uko tubikunda kandi niko dufise ihangiro ryacu twe turazi icambere na mbere turazi yuko filime mu Burundi amahera zirimo iyo twebwe twabwiye objective yacu imbere y'iwacu kugira ngo
twamamaze n'igihugu cyacu. Nico gituma ubona tuvyitangira kandi tuzi ko atamahera arimo. Yego. Tukimara tugatanga amafaranga y'iwacu kugira ngo turabe yuko igihugu cyacu naco cogera aho gishitse kikamenyekana. Muri ko murakora ivyo bintu haba hari abantu baba bariko barakurikirana baba bazengurutse ngaho hafi yanyu nyene nk'umuntu ashaka kubinjiramwo birashoboka canke bishoboka ho namba bishoboka bigenda gute? Bo kugira umuntu atwinjiremo twebwe nivyo ntitumwankira. Tumwankira tukamusigurira neza ivyo ajemwo ivyo ari vyo. Yego. Tukamutahuza yuko nubwo agiye kuko hari abantu benshi usanga baba bibaza yuko niyaja gukina filime azoca aba umubosi. Ariyo ntuze y'abantu bose buri bose bayifuza kuba umunyamafaranga. Rero ashobora gusanga umuntu yaje yibaza ko aje kurondera amafaranga. Iyo uje kamaza twakuganiza twakubwira ibyo ujemwo ivyo ari vyo twabwira ukuntu uhagaze kugira ngo ejo nibabona dusohoye igikorwa kimwe abantu amafaranga urose ntuce wiruka. Je nakujiriye ijambo rikirwawe unyibukije umuntu yaje ambwira ngo nukuri ngo ndagusavye ngo nyugurira YouTube ngo abantu mahera barayamaze ngo barayamaze. Ndumva ndababaye nabaza ati inkindi yakubwiye ivyo bintu ngo nukuri ngo amahera barayamaze nace namubwira ati ivyo bintu ntabyo nzi kugurura. Navuga uyo muntu ameze nk'uko urumva icambere na mbere urumva intumbero yiwe yo kuronka amafaranga niyo yasize imbere cyane cyane yugura akamara umwaka wose atayabona cabihebo ntaho yoshika. Rero ariko ibintu biragoye kubifatanya n'akandi kazi mwebwe biborohera gute? Bo twebwe icambere na mbere umwanya n'umuntu urawiha ku buryo nk'abantu 5 mushobora guhuriza ku mwanya umwe wo kugira ngo mwimenyereze amakomba n'ibindi. Ico gihe murumva ko haca haza ikindi gihe ca shooting bigakunda bikaborohera. Biratworohera ibintu byose bivana no kumvikana. Iyo muri abantu benshi muraja hamwe mukaganira hama ico mupfunditse hamwe akaba ari ico muzoza murakorera. Twe turi abanyeshuri tugiye kuri university rero twaragiye hamwe turaraba umwanya wo tworohera dusanga ni weekend. Twe buri weekend samedi twakora muri repetition hama nyine na shooting tuzigira muri weekend nyene. Twe twa dufise iminsi 2 mu ndwi samedi na dimanche. Nguma mbona muri filime zanyu mwebwe abahungu ari mwe mutikurana imigere ariko n'abakobwa turababona nubwo abakobwa bakenewe nta kuntu na kumwe none mwozodutunganiriza abakobwa bakaza bakubitana namwe imigere. Nivyo cyo cyumviro nico natwe twaraciyumviye ariko ukunza ndaba filime z'abanyamerika ugasanga umukobwa nyine akubita ibigabo byicwa binyarutse. Sawa murakoze. Nuvuga kuri ico igihugu cyacu murabona nk'ikiyatera imbere kuko gikompara na za Amerika Ubushinwa cyo usanga abakobwa bagwana. Rero kubera usanga igihugu cyacu ari igihugu cyakuze ngo cyohereza imico cyane nta mukobwa agwana umukobwa yifata runtu cyo gituma usanga abakobwa babitinya ariko je nibaza yuko bagiye kubitahura. Abakobwa baca baza mu kugira gusa babateranye bateranye komba itangure neza. Yego aho hagati mu Burundi turamenyereye hari ibintu biriko biraba na cyane ko mu mwaka weze byakozwe cyane gusumba mu uyu mwaka ibintu by'amaransement officiel ku matimu atandukanye abafanira bimwe n'abandi ba Berenduwayo ndetse n'andi matimu abagiye atandukanye. Kubera kimwe mutariyumvira aho kino kintu kugira ngo kumbure habe ico bitwa lancement kumbure igikorwa runaka naho mwoyikora rimwe ariko mukayikora. Ubundi nta muntu avuka rimwe ngo uze ingobyi. Kugira lancement officiel navyo iri muri plan. Nakuvuga icambere nuko twanza gushikana ibikorwa vyacu kure abantu kamenya ibikorwa dukora. Twayikubwiye tugiye kurema mu mitima y'abarundi iyo gahunda y'iwacu. Ijambo filime nibongera kuvuga ijambo filime bazemba ko SWAT ingume zigomba zitoke mugabo cyangwa se ngaho tugomba tubone histoire y'uburyo ki abasirikare bacu cyangwa polisi bacu bagenda byitwaramo neza. Bivuze iki muri gahunda dufise twakubwiye twebwe
uhindura projet ngo usange ngo twagiye mu nkundo muki siyo gahunda dufise ariko bana kugira lancement officiel navyo birasaba za sponsor nkuko batanga bivuga biradusaba d'abord sale host urumva nizabije ariko kubera ko tubikora tubikunze twatangiye tubivuga nkuko umva nibaje kwivuga hari abantu babimvira ngo na wakivuze urakaye yitwirasoye igikorwa ngo utangiye kubirane kuyegeranya uranatubaza ngo mbega biborohera gute gukora ikintu nturi kurahembwa ariko ukagishoramo amafaranga yiwawe n'umwanya byose kwiranya ibyo bintu ubundi mu buzima buri muntu agira programme yego akanagira orere areka kuyandika ahantu nko mutwe iba mugabo mutwe ibiri muri yo rero ugira iminsi y'akaruhuko ukagira n'ibiko gukora muri byaye ko gukora novuga ati iki gikorwa turiko turakora nje ndanayita projet ni projet à long terme yego rentable exita uko bigenda kose ko tujya dufata uturorero kuba dutanguriye cyangwa batubandirije mu mwuga tuna aho biriko birabageza bivuze ngo iyo turiko dushira amafaranga muri nta gucika intege hanyuma kujya no kuba tubibangikanya n'ibindi bikorwa dukora apart ibindi bikorwa dukora apart twinjiza mu make niyo dukuramo mu musaruro twarose tukakoramo na filime muri bwa buryo bwo kurema ijambo filime mu bene gihugu mu barundi ndetse ibibe nkuko turarisa tumenyeye bavuga ngo tuzi ngo filime nsoro ngo agisongo n'insoro gusa hariho nabandi ba petit frère biwe turahanye rero ukiri aho nshingira ikindi kibazo uno munsi habonetse umuntu ababwira ati je nshaka ko munkorera filime abamuhegiye kuyikora uce mumbwira uburyo byatwaye hama ndabo basubize mu filime ndayipostinge iwanje ibyo bintu byoshoboka ivyo twabikora pe ego n'abantu bafise izo ndoto batwigire ntari ahubwo je n'umumenga yoryoha gusumbiza kuko bije turayifise ubundi ikibazo harakoze kutubaza ati none se ama location canke ibice bimwe mukoresha ni ibice dusanzwe tumenyereye ariko murabizi nk'ubu gufata hariho nk'amakomba mwame ashaka kuba ari perfect ameze nko baravye Redemption Road nkakomba mwisho mubona gute nk'ijya yibera nko mu hotel kaze musanze muzi kana komba y'umuriro oya mwe nabo bajana mu hotel ibyo mwo bimera ko bimara bagakora ibindi ntari okay rero nukuvuga kuri ico rumva nafise ico cyumviro kari gukora twebwe ibikorwa tubikora zanyo budget twona ko iyo filime nta cyo bitwaye ahubwo nkiraho nyene kubikora tibangikanya n'ibindi bikorwa nuko d'abord twe tubikunda harande yo kubikunda no gushaka kugerageza ibendera ry'u Burundi ibizwe hejuru uyu munsi muri Afrika tuvuze ngo filime d'action igihugu kizu bwa mbere tumva Nigeria kubera iki mwavuze no bijyane n'ururimi dukoresha amataito y'iwacu kuba mu Cyongereza sha nibaze ko ururimi rwitwa ngo ingumu canke urusasu gumva nabonye se kwisi ubu umushinwa abonye abarundi ariko kinakomba arayirorera kandi aneze avuga ati ini komba biba bisobanura ntanabaza ngo ingumu bateye ngo bayita gute ngo umugere wawe wita gute oya cyo kimwe meme natwe bwa rundi nubwo life no mushinwa idasiguye igeze kuri komba insigura ibitanga uramenya ngo na acteur uni antero no kuvuga ngo dukina filime ururimi runini mu ngo dukoresha ndavuga ururimi rwo kwana n'ururimi rwumvwa na bose yego tuko turaba filime yanyu sinzi murashobora kutubwira izina ryayo filime yanyu tuko turaraba nonaha iriko irabikora cyane gose Redemption Road iyo filime rero tubanze twije ko cyane tunayiganire ko mu buryo bwimbitse dushaka kumenya nkuko ari kuravuga ibibanza biragoye kuko birazimvye amahoteli kugira uyaronke arazimvye ariko muragerageza mugakora iyo bwaba kugira ngo mushobore gutanga ibihwanye nuko mungana na cyane cyane kubaca umugani mu kintu ati inkezi kera ubwo bireha yego ushaka kumenya n'ivyahe ibintu n'izahe ntambamyi ndetse mwagiye muhuriramwo mw'ubwo rugendo kugira ngo mushobore kuduha filime imeze nka kuriya ni kuvuga muri industry ya filime ntishaka kubura impambanyi nk'ikunda urabona ni filime dufatiye ukwizina twarihereje n'uburyo twagomba ko yokinwamo ni filime twakinanamwo ndavuga d'abord nk'ibibanza bwa mbere impambanyi ya mbere twahuye nayo
yabaye kuronka ibibanza ariko twarakoze uko bishoboka byose turonka ibibanza bihuye n'ivyo twagomba gukina ndetse n'ibihuye na budget twari dufise. Yego. Ikigira kabiri urabona ni filime irimo action. Rero buri filime d'action wumve ngo impambamizi bwiza kubamo. Gutegura amakomba umva ntibavyoroshe. Habamo dusanganya tw'akazi twa accident sitere nk'izo n'impambamyi zindi mpambamyi urabona twa turi mu buzima bwiye butandukanye nka timu muri ubwo buzima bwiye butandukanye urabona ko ni igikorwa twahereje imitima yacu dufise utundi dukorwa dukora ku mpande habayemo n'impambamyi zo gufatirwa kuri bamwe ariko Imana ishimwe byagenze neza muri rusange. Yego. Hariya ku wundi mugenzi tukiri kwiyo filime nyene Yego. Haba hariho ibintu byinshi donc novuga mu Kinyarwanda bakunda kuvuga udusha. N'ivyahe vyiza ushobora kuvuga ati musanzwe iyi filime harabayeho akantu keza paraporo y'izindi filime zarenga. Novuga yuko iyi filime Redemption Road ni filime novuga ya mbere yashoboye kuba yoduha novuga umwimbu canke yarabwe cyane kurusha izindi tumaze gukora mu gihe gito. Muriko murabona ko muriko muraraba kuzarenganye n'iyi yubu murabona ko muriko murava kuri ntambwe imwe mugenda ku yindi ntambwe. Yego, kubera ko niyo filime ya mbere yonyene ishoboye kuba yoduha abadukurikirana canke se ababone bagera ku 1000 mu ndwi zitarenze 2 cyane. Urumva yuko iyo filime yakoze cyane gusumba izindi kandi niyo filime yonyene ishoboye kuba yokwiza yorabwa inshuro nyinshi kuvuga nk'inshuro ibihumbi 10 zirenga ibihumbi 10 mu ndwi zitarenze 2. Numva yuko rero iyi filime irashoboye kuba yoduhindurira kandi koko biraboneka yuko kubera yuko buruko twe dukoze filime ntitwa twabitekanije ngo niko biza kugenda ariko dusanga twayikoze neza kurusha iyo twaheruka gukora. Numva yuko tuko turavugera tuva ku ntambwe tujya ku yindi ivyo mvye twabishimira Imana yoshobora byose kuko niyo ibidushoboza twabishimira n'abagenda dukurikirana badutera n'intege abadushigikira bose nibo babituma tugera aho twogeze. Rero kuri ino filime harabayeho impinduka nyinshi haba no mu bakinyi harabayeho ukumenyera basi uko twatangiye dukina evolution yarahabaye ku buryo usanga nyene abantu bagukina barabimenyeye cyane gusumba ubwa mbere. Yego. Hama ijambo rikirwawe nyene uno munsi tumenyereye filime zacu ndetse n'izindi filime tubona nk'abaho ico bitwa filime igakorwa igahera hama hakaba ico bitwa shooting y'amafoto yo gukora publicity ariko mwebwe ivyo bintu sinzi ko murabikora canke muba mubikora sindabimenye kubera ko tuvuge nk'ubu nko kwa Bere cyangwa kwa Fanny Lavine cyangwa se kwa Nsoro filime igomba gusohoka turabibona ku ma platform cyane kuri Facebook cyane ya promoter babagiye batandukanye kubera ko ibintu mwebwe namwe tutayibona igikorwa cyane kigomba gusohoka. Burya baca umugani mu Kirundi ngo abari n'inkwi niyo bagibihiye. Twebwe ibintu byose bipfira mu buryo kubera yuko nta buryo tuba dufise bukwiye gukora ivyo bintu nakuvuga tuba tuja ahandi tuja muri studio tugafata amafoto ameze neza tukakora movie poster canke zirya bita affiche tukazikora zisa neza ariko ntidushobora kuronka ubwo buryo kubera yuko twe turi babandi bakunda gukorera mu buryo buke tuba dufise ariko mugakora. Yego. Ku buryo usanga twarose kamera twayikota ku munsi tukagerageza na zirya komba mubona ugasanga twabikinnye umunsi umwe zikaturusha cyane ugasanga rero na kamera yari imwe twabisubiyemo inshuro nyinshi byatubabaje ku buryo usanga bitoroshe ko dushobora gukota kamera imwe ifata amasanamu n'indi iza gufata amafoto sino tuba dukora natwe amafoto ameze neza ariko ndibaza ibintu byose ni buke byose ndabishika natwe igihe uburyo dushobora gufata amafoto hama tukayakora neza tukakora amapost ameze neza rero nibaza ko natwe igihe cyacu kizashika. Yego. Uno munsi tuba dufise abagenzi baba promoter murakwiye kwiyaranja mukarondera basi umuntu wese muri mwebwe akarondera umupromota umwe wo kuri Facebook babo mugenzi cyane. Yego. Bakamugenzi bavuga ati kubisa kantu ati mfashe ushire kuri page ya Facebook kugira ngo ico kintu kiba ntubona nka jewe sinovuga ngo ndamaze kugera kure cyane ariko mwampaye ikintu cyanyu vraiment
no gipostinga. Ndakunda turya video duto mutumpa nka postinga kuri Facebook page ya Art Burundi kugira ngo bize biragenda neza. Narabonye n'undi muntu akunda kuba postinga cyane mu promoter bitwa Mika. Namvise binjoye cyane, nibaza ko nibindi kumbure bizoshikara bigenda neza. Kuri ico ngerageje kugira ico ntereye ibyo turabikora ariko hari igihe dutangara tukabona uko ingufu tuba twashizemo ugasanga ntizijanye n'umwimbo dukuyemo kubera yuko nko kuri filme bita The Lost Kid twarashoboye kuba twotanga uburyo butari buke mu promoter ariko butagize ico butuzanira nk'umwimbo ko twashoboye kuba twoha buvuga nk'aba Ediso twaramuhaye yarapostinze none kandi twarabona ko bapostinze ba Pastomani barapostinga ba Mutima barapostinga hariho nabo twahaye amafaranga barayaherana batadupostingiye nabo nibo benshi mu Burundi Ojifosi urumva Ojifosi kwe nati ndamwemera urumva sinzi urumva rero nibaza yuko abarundi bafise iyo mitima promoters bafise iyo mitima barakwiye kuyiheba vema birababaza ko iyi filime Redemption Road ni filime twubwa tuba bivanye n'ukuntu twabonye umusaruro twashoboye kuronka muri The Lost Kid twavuze duti nta mafaranga dusubira gutanga reka tubyikorere turi benshi dufise abagenzi benshi dufise amagrupe menshi turimo reka tubyikorere twarakoze uko dushoboye turemera tureka kuryama twavuga duti reka mwarondera aba contact n'induri ijana abarungikire abasabe n'ubufasha badufashe nabo nyene badufashe gupromotinga ariko bemije na promoters zo mu Burundi sinzi ico babikurako sinzi ico babisunga mu gupromotinga ariko umuntu arashobora gupostingira ugasanga wayimuhaye iyo link filime iri kuri reka dufate iri nko ku views 500 ugasanga ariko nta views 30 zigiye ko kandi wamuhaye amafaranga kandi ntibajya make kandi n'umuntu babwira ngo murabagenzi ngo urumva ngo uri umugenzi ngo fasha vuga ati mungu turi Bujumbura kandi nagize imbuga kuzigiza zarantwaye amafaranga ukayamuha ubwo gutangaza usanga nimba ari muke sinzi nyamba baca bafata abantu abakurikirana bakamanza kubabloka ntibabibone sinzi ko ntibabigenza ariko usanga nta rukundo ruri mu Barundi kwere rero iyo ngeso nimbi nimbi ego tuba twavuze ibintu byinshi mu kurangiza ijambo rikiri gwawe wowe nyene urashobora kurangiriza kwa kino kintu kudusigurira filime yanyu kumbure mu ncamake naho hoba mu misegonda mikeya unatubwire narige zina mwayise ico bisigura mu Kirundi kugira ngo abarundi n'abarundi kaze badukurikirana bari kwisi bamenye ico bashobora kurabana cyane cyane nkama ndabemerera ko abadukurikirana ku Art Burundi link iyo filime muraza kuyibona muri commentaire munsi kugira ngo mushobore kwinjira byoroshe murakoze cyane hanyuma nkuko vuze yuko twashobora guca ku mayange filime Redemption Road mpamvu twahisemo iryo zina nuko iryo zina risanzwe rihuye n'ibibera muri iyo filime Redemption Road navuga ko mu Kirundi biragoye gusobanura mu Kirundi kubera Kirundi usanga hariho amajambo mwamwe ariko muri make navuga ko ari inzira yo gutabara inzira canke ibarabara canke mu rugendo rwo gutabara mu byose biri muri iyo titre rero mu ncamake iyo filime ni inkuru ivuga ku muhungu yari yigiriye mu ibohero ariko we nyuma yaho yahemukiwe n'umugenzi wiwe akamujyana kumufunga rero yaciye mu nzira ariko yisubirira muhira ataha avuye mu gaso niho yahuye n'abagizi ba nabi bariko bashaka kugirira nabi umwigeme hama biba ngombwa yuko atabara uwo mwigeme mu ncamake nuko niyo mpamvu yitwa Redemption Road numva ni ibintu bibera mu nzira ariko aritahira atari yabiteguye akabona umuntu ari mu bibazo akavuga ati umuntu ari mu bibazo nanjye nifise no mufasha ndamufasha nibaza yuko biri irafise n'inyigisho itanga ku bantu nawe niba ubona umuntu ari mu nzira yagize ikibazo nawe ntituvuze yuko ushobora kumufasha uzoba nawe ukoze ico bita Redemption Road yego ko hagati akajambo kanyuma bari kuba dukurikirana haba hari ibintu byinshi byagiye bababaza hariho n'ibindi bintu byinshi mwagiye mwungukira muri runo rugendo kuko ikintu cyose uri kuragikora hambavu yuko uri kurigisha abandi nawe kiragenda kigaguhindura buke buke hama ico kintu kakibamwo
kitakuba mu maraso. Nakaye kajambo kanyu mushobora kubabwira abariko badukurikirana ufatiye kuri iyi filime nyene turiko turavugira uno munsi? Nakuvuga manze mpere kwa akajambo ibyo ducamo cyangwa ibyo tubamo mu buzima bw'isi byaba bicaye byiza ko bigenda kose bibe byiza bibe bibi dusigira inyigisho. Challenge twagiye duhura muri iyi filime zatubereye ikigwa ariko no mujama wa GeForce nzo gusanga yurisha. Akantu rero notekerera abakurikirana urubuga rwa Ale Burundi ndetse no ku bakunzi ba New Gang Films muri rusange, twese turabarundi dusaba gushigikiranira kubera ko uyu munsi agati kamwe karoshe kuvuna nubwo bushize hamwe ari 10 sinzi ko byokora kuvuna, biba bigoye cyane. Bisobanuye ngo icyifuzo cy'uwanje cyangwa indoto ziwanje no gushigikiranira twese nk'abarundi, twese turi hamwe birashoboka. Nigerageza ko fasha ibikorwa byacu tubishira imbere bimenyekana no mu makungu. Nego ko wundi burya tuko twegereza ku musozo, ego nkuko nabibajije mugenzi wawe uru rugendo ruba ari rurerure, tuba twavuye kure, ntago tuba turi imvukira mu gisagara cya Bujumbura, ariko ukuntu tugenda turakura, tugenda duhura n'abagenzi, tugenda duhura tuja mu bibanza bitandukanye, ibyo bibanza bigenda biduha inyigisho, duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ariko uno munsi duhagaze cyane kuri iyi filime yanyu. Urashobora kutubwira mu ncamake kumbure icyo wobwira abantu ariko uhagaraye cyane kwa kino gikorwa turiko turavugira uno munsi? Murakoze. Kuri ino filime Redemption Road numvise ko hajemo ikintu cy'ubufasha. Rero nyuma noje notanga norangiriza ko icyambere na mbere ndayiha abarundi bose. Abarundi bose baze dushigikirane, tutamanje kuraba ngo nike kintu ndavyungukiramo, ko mwabyumvise kwa promoter. Numvise ko aba promoter ushobora guha amafaranga kugira ngo bakushigikire, ariko bikarangira n'ivyo basabye batabikoze n'amafaranga bayariye kandi baye n'abarundi. Urumva ko aho mu Burundi ikintu cyo gushikirana sikirenga mu byumba. Icyo novuga ku bafana bacu nabo ukubasezeranya tubabwira ko twebwe ibyo twiyemeje tuzobibakorera, kandi turizera neza yuko buri filime yose tuba turabasohorera izoza iruta iyo baba babonye. Murakoze cyane. Mu kurangiza hariya kuri yatangura nka New Gang Films muhuye na nyenicubahiro Perezida ayoboye iki gihugu cyacu kijya cy'u Burundi, utirabishije ko nk'umugwi wanyu bakagutuma ko nka wewe ingo mu nama muri ntare canke muri pare, icyaraho tubwire usaba iki kugira ngo ibikorwa vya New Gang Films bitere imbere? Icyo nosaba bivanye n'ukuntu mba mbona uburyo bwacu babwifashe. Cyambere numusaba katugurira kamera. Kamera iri mu kintu kitujya umutima iyo hagize ko dukora igikorwa cyane gose. Kamera vyuma nicyo kintu cyambere noshobora kumusaba. Ibindi nubwo basivyoca dushaka tukabyimenyera, ariko kamera vyuma nicyo kintu cyambere natangura kumusaba, kubera nicyo kintu niyo fondation yo kuba twoshobora gutera intambwe. Ego ibindi n'umusaje ushobora kuba ari byinshi kubera dukeneye ibintu byinshi, mugabo nyamukuru novuga ni cyo ko twicaye tukavuga ibintu byo kenewe kugira ngo ukore filime ni byinshi. Hari imyambaro, ibifata amajwi, za gimbo zituma sanamu nyene igenda neza, tripod zituma kamera ihagarara neza. Byose ni cyo ushobora gusaba. Ibibanza bakaduha ubushobozi bwo gushobora gukorera, uburenganzira bwo gushobora gukorera ahantu tubona yuko filime yobera cyangwa gatanga ishusho nziza ku gihugu. Ibyo byose niko bimusaba. Turamutse tugize amahirwe yo guhura na nyinshubahiro mukuru w'igihugu. Reka ndabashimire cyane muri rusangi. Je nibaza ko tuyaze neza, kumbure abantu badukurikirana kuri Ale Burundi mwumve ko hari abanyempano benshi mu Burundi kandi bafise ico bitwa umurava wo gukora cyane, ariko babuze uko bakora, ariko bagashishikara banakora. Imagine kuba udafise uko ukora ariko ugakora.
ivyo bintu murumva ko ari abantu bafise umwete mwinshi cyane. Dusabe abantu abanyamitahe cyane cyane timu diaspora aho muri turakunda kuvuga ati mubaho, kubera ko ahantu tuba tugeze ntago twogeraho twenyene. Ibi bintu dukora ati abantu nta buzima, niyo mpamvu dusaba kwiyegereza abantu kugira ngo abantu nabo bagira ico baduterereye, kugira ngo abantu nabo baduterere kugira ngo impano mu Burundi ishikare kuzamuka, kuko biragoye kuronka miliyoni zirenga 10 na zingahe zo kugura ibikoresho hafi 200 na 30 bivanye na karito umuntu aba akeneye kugira ngo ushobore gutanga igikorwa ciza. Nkuko abantu benshi nkunda kubona muri commentaire ndetse n'abantu bakunda kunca inbox bakunda kumbwira ngo mu Burundi ngo nta karite dufise, mu Burundi nta karite dufise. Karite turayishaka, natwe tuba turakora, tuba dukeneye karite ariko bikanka kubera uburyo ndetse n'ibindi bintu tuba tuva kure cyane, tuba tuva mu miryango ikenye, ntago umuntu byokora kwipevera miliyoni 30 zo gushira mu bino bintu. Rero dusabe muri usanga bari kwadukurikana bari mu mihingo itandukanye mu Burundi, mu bihugu bibanyi, mu makontinent mabanyi nkuko nkunda kubivuga, ati mu diaspora, mu Zabure n'ahandi, mu Amerika, mutumva turakeneye ubufasha bwanyu. Turakeneye ubufasha bwanyu. Aba y'imikangara muyishigikire, nababwiye ko nza kubarungikira link yabo muri commentaire, urashobora no kubandikira kuri email yabo nyene aho nyene. Kumbure reka tubasabe ntarasezera batubwire ukuntu umuntu ashobora kubatora, kumbure umuntu ashobora kuba yoterera n'uburyo ashobora gutereramo kugira ngo ibi bintu nituba tuje ngaha gufina, tuba tuje ngaha kugira ngo ba present ibikorwa vyabo, hama basabe mumva ivyo basaba, hama kuba afise umutima wo gufasha nabo bafashe, hama nabo reka tubahe umwanya bavuge ukuntu bashobora gufashwa, na cyane cyane n'ukuntu umuntu yobatora byoroshe. Ijambo ni gwabo. Murakoze. Hama ku bantu baba bifuza kugira ico baterereye cyane kudushigikira mu buryo bucanke buriya, mu ntango za filime, za buri filime zose tuba twashoboye gutegura, hama hariko inimero ya telefone ikora kuri WhatsApp no kuyisanzwe, ndetse n'uwo byovuga ati ndafise 5 byoshobora gufasha, imikasha bari yo nyene ashobora guca aca kuri iyo nimero nyene ibihari. Hariko inimero yanje ya 6780 aca avugana na jewe Nasibo Anas Asifiwe, nkaba na producer director wa New Gang Films, canke akatora inimero iri munsi y'umushefu wa New Gang Films, ibiriko nayo nyene yose irakora, haba kuri WhatsApp canke kuisanzwe, canke bikunze bashobora no kutwandikira kuri email yacu nyene ya New Gang Films. Irahari email ya New Gang Films, canke email yiwanje yitwa Nasibo Anas Asifiwe, no yitwa Asifiwe Nasibo Anas @gmail.com. aho birashobora gukunda nubwo aho uri hose toshobora kuvugana. Ego, murakoze cyane. Dushimira abantu baza kugira umutima w'urukundo, dushimira abantu baza kugira ico bakoze, kuko harakenewe ikintu umuntu wese yokora kugira ngo igikorwa, na cyane cyane nkuko abantu bakunda kuvuga igikorwa c'Imana gitera imbere, na bintu birasaba ko bitera imbere kuko birafise ico byigisha, na cyane cyane mu buzima busanzwe. Reka dushimire rero muri rusange abari kwadukurira kuri Are Burundi, dushimire n'imikangara yemeye guheba umwanya wayo tugahurira mu kino kibanza ciza cyane kugira ngo dushobore kuyaga ibintu babege bitandukanye. Nibaze ko nitongera kubakenera muzotwitaba inshallah, ko tubishaka ko tuzaturabana hafi kugira ngo ibikorwa bishikare bigenda neza. Nibaza ko tuzasubira n'abakunzi ba Are Burundi mu biganiro bikurikira, abajene nzokwama nabazanye cyane kugira ngo dushobore kuyaga n'ibintu babige bitandukanye, na cyane cyane ko Are Burundi na cyane cyane irakunda ibintu bya filime cyane, aho na cyane cyane twamaze guhindura n'izina ati hariho filime zikuze, ariko tuda filime d'action iri ninde. Yego. Nuko rero reka rero mwebwe nibaze ko tubarondera kugira ngo mumpe yindi timu yanyu kugira ngo dushobore kuganira, kumbure umwanya udukundiye. Nibaza ko tuzosubira. Murakoze cyane. Murakoze. Assalamu alaikum.